Yesu kusafisha kabisa, damu ya Yesu. Amajwi yacu twese, damu urashaka kubona mwama amashi cyane. Ngomba rero sigura impamvu inyishu yahawe isi. Ariko imbere y'ivyo ndabona abakozi b'Imana batasanzwe bari hano. My God. Ndabona les prophètes, ndabona les apôtres, ndabona my God, bihamagara uburundi bwarahezagiwe, ndabwira uburundi bwarahezagiwe vraiment. My God. Amen. Turasoma mu gitabo cy'itanguriro. Praise God. Hallelujah. Amen. Itanguriro ikigabane cya mbere niho tuza guhera. Turabingena Imana yaremye umuntu. Kubera iki tuvuga ngo inyishu yahawe isi? Mbega isi yoba yaramenye ingorane ituma yarikeneye inyishu? Hari inyishu isi yoba ikeneye? Mbega mu buzima bwawe hari inyishu woba ukeneye? Hari igihe ujya mu bibazo ukiyumvira ati mbega ibibazo byaje mu isi byazanywe n'iki? Mbega nta nyishu yoba ihari? Mbega ijambo ry'umuganga niryo ryanyuma, nta nyishu yindi hari? Mbega ijambo ry'urubanza rwo muri nosi nirwo rwanyuma, mbega nta yindi nyishu irengeye ivyo? Hari igihe bakubwira ngo biraheze, hari igihe bakubwira ngo nta yindi nyishu, hari igihe bakubwira ngo nta kindi cyo gukora. Ariko ndashaka gutangariza umuntu wese ari hano yuko hari inyishu yahawe isi, ariko benshi batamenye. Niyo mpamvu turi mu bisagara dusemerera. Niyo mpamvu mubona hari intumwa, abaprofeti arabahaguruka bagasemerera, kuko barashaka yuko isi yose imenya ko hari inyishu yatanzwe. Ndabwira umuntu ari hano no munsi, niba barakubariye ngo biraheze, umenye ko bitarahera, ahubwo uratanguye. Hallelujah. Ibihe byiza byawe byo mu buzima biratanguye. Hallelujah. Ibihe byo kuba munini biratanguye. Hallelujah. Igihe cyose somye Bibiliya nama mbona ko imbere y'uko Imana ivuga ngo habe umuco hari umwiza. Imbere y'uko Imana ivuga ngo umuco ubeho, ngo isi nta foroma yari ifise.
wisi yari kwibuziba gusa aha kandi ari ubusa gusa yes kandi umwiza wari ufutse idamba umwiza wari ufutse Berkimas ari ufutse idamba bisigura ngo ushokora umuntu yitwa Berkimas ushokora umuntu yitwa Yohana uri hano ubuzima bwawe nta foroma bufise kandi uburavye bwuzuye umwiza gusa uraraba imbere ukaraba inyuma ukaraba hose ukaraba umuryango ugasanga hose niki n'umwiza gusa ariko ikiryoshe nuko ico gihe hari umwiza ngo mpemu w'Imana yariko aratambatamba hejuru y'uwo mwiza yariko aratambatamba hejuru y'amazi uno musi mpemu yaratambatamba hejuru y'ubuzima bwawe maze ijambo riza gusohoka riratuma umuco waka mu buzima bwawe oh hallelujah urashobora ubuzima bwawe ukavuga ati there is no hope in my life nta vyizigiro bikari mu buzima no hope nta vyizigiro ngifise je n'ai pas d'avenir nta kazoza mfise personne ne peut m'aider ati nta muntu n'umwe ahari wo kumfasha mais laisse-moi te dire une chose ndakubwira ikintu in heaven mw'ijuru there is God hariho Imana et nous allons voir aujourd'hui twaza kubona uno munsi que son Dieu n'est pas resté au ciel iyo Mana itagumye mw'ijuru hallelujah amen kandi abasome Imana yavuga ngo tureme umuntu kandi umuntu asa natwe Imana iramurema imugira neza ikimushyira mu itongo ryiza ririmo byose itwereka ngo Imana umugambi wayo yanishaka ubuzima bwawe buba bwiza amen haleluya ntibyumvise umugambi w'Imana yanishaka ko ubuzima bwawe buba bwiza tuziganze bati umugambi w'Imana ku buzima bwanje yamye yifuza kongera ubuzima bwiza nicyo gituma iri jambo ryanditse muri Yohana 10:10 rivuga gutya haravuga ngo aha wigisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica n'ugutikiza yego ngo nanje jeho ariko jewe nazanywe mwumvirize neza hari uwaje kandi ari cyamuzanye ngo nazanywe no kugira ngo intama zanje zironke ubugingo ngo kandi ziburonke busagutse oh haleluya Imana yagiye kurema umuntu ikamushyira mu itongo ryiza bakaba ahantu heza hari uwaje muri iryo tongo Bibiliya ivuga ngo ni inzoka Bibiliya ivuga ngo ni cya gisato cya kera Bibiliya ivuga ngo ni Satani yaraje muri iryo tongo kugira sambura ubuzima bwabo ngo inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mw'ishamba uhoraho Imana yaremye yego ibaza uwo mugore iti mbega ni vy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iryo tongo umugore yishura ati inzoka ati ivyamwa ku giti cyo muri iryo tongo kwemererwa kubirya yego ariko ivyamwa ku giti kimenye kiri hagati mw'itongo nivy'Imana yatubujije ngo ntitubigeko mwumvirize neza tunabikoreko mwumvirize neza hari uwaje bamerewe neza babayeho bariko barakora bafise amagara meza batunganiwe ataco babuze ariko hari uwaje hari inzoka yaje mw'itongo itangura kubabwira ati umuremyi wanyu arabesha urashobora kumva ingene igisuma kije kavuga ngo umuremyi wanyu arabesha ariwe yabaremye yarababeshe naco muzoba sivyo
iyo nzoka yishura umugore ati haba n'intete ntimuzopfa kuko Imana izi yuko umunsi yakiriye ko. Bisigura ngo Imana yagize iki? Niwumva ijwi ryanje ukugurura ndinjira sangire nawe. Uhoraho niyaciye avuga ngo cyacumuye nikije hiyo sindagikeneye. Oya, Imana yamukurikiye muri wa mwiza nyene. Uri hehe mbega urukundo naho ndarubona sefise nuko nobivuga. Mbega iyo utaza je noba yuwande amashimwe yose akugarukeko. Aramukwirikira. Adamu arinyegeza ateka ndi gusa. Aramwishyura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya natinye kuko ndi gusa, kubera ko ndi umunyabyaha, ndinyegeza kubera ko ndi mubi. Ntiwonyakira simbereye. Imana ivyo byose ntiyari kiravyumviriza iramurondera. Turi hehe? Uri hehe? Ndi gusa. Iyo si ngorane. Uri hehe? Cyo si kibazo. Uri hehe? Ndi umunyavyaha. Nta ngorane. Uri hehe? Ndi umunyantege nke. Si kibazo. Uri hehe? Haleluya. Numvise yawe kimbazi rimamagara n'amaraso yawe bitavye kandi ndaje. Maraso avuye hanyo zantunganye. Adamu yaraza ati biraheze, nta nyishu, ntakundi bugire, ndi gusa, yo ndagowe. Imana ntigikeneye kumbona. Ariko muri wa mwiza nyene niho Imana yagiye kumurondera. Urihe? Idini ryakubwiye ngo Imana ni kwakira, banza wiyeze. Iyo bishobora kwiyeza Imana ntiyari kurungika inyishu. Oh my God. Adamu atangura kurondera kwiyambika. Reka niyambike, reka nshireko, reka nitunganye ubwanje. Atoya ngirahure. Imana imushikiriye irabona ko ariko arashira kwa mababi. Aya mababi murazi ivyo ari byo? Yari amababi y'igiti cyitwa gute? Umusukoni. Yesu yaracihoye. Umunsi umwe akibonye acakibwira ati umuntu wa mbere wamweretse kadatunganye, wamweretse amababi, nanje ngira nkwereke kudatunganye. Hari ivyamwa udafise kandi wategeza kuma ivyamwa. Uri kumpa ya mababi waha Adamu. Akiraza akibwira ngo kuva uno munsi ndakuvumye. Cyari igishusho cyo kugororoka, ukugororoka kuzanwa n'ibikorwa by'abantu, ukugororoka kutamara umunsi. Uragororotse kuwa mbere, kuwa kabiri umunyavyaha, uragororotse kuwa kabiri, ariko indwi ntwiheze umunyavyaha. Ntuzi naho wopfa aho woja, kubera ku mwanya wose wamanijwi rikubwira kuri gusa. Imana iramubwira ati ndagufitiye kado. Yes. Imana ntiyamubwira ati hata mu birahetse, hariho kado ndagufitiye.
ngira ndakwereke igishushanyo cyaryo. Imana ngo icaye igikoko, amaraso araseseka, ikitora urushato iramwambika. Ku 21 ngo Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato. Uhoraho araronderera Adamu n'umugore wiwe imyambaro. Si wewe wo kwironderera imyambaro, ni Imana yateguye umwambaro wo kugororoka. Imana yateguye amakanzu yera azokwambika umuntu wese, amakanzu ngo yamesuwe mu maraso y'umwagazi. Haleluya. Uhoraho niwe yatunganije impuzu. Imana yaciye iba umutayeri, irashona impuzu, irazishona neza. Za mpuzu uko izuba riba ryinshi niko zikomera. Aramutanyumvise. Ngo nuko rero ababatirijwe muri Kristo ngo bagize iki? Ngo bambaye Kristo. Abigaratiya havuga ngo ababatirijwe muri we bambaye Kristo. 3:27 kuko mwese ababatirijwe kuba ba Kristo mwambaye Kristo. Mwambaye Kristo. Tuziganza cha Bwate Kristo niwe mwambaro wanje. Kristo niwe mwambaro wanje. Bwate Kristo niwe mwambaro wanje. Kristo niwe mwambaro wanje. Imana yaciye umutaye irashona, ariko mu gushona iyo mpuzu yari kiyumvira umwambaro wa Kristo. Umwambaro uzoza witwa Kristo. Haleluya. Irawushonera bambika. Haleluya. Imana ntiyagutumye kwiyambika, Imana yakuhamagaye kugira ngo ikwambike. Haleluya. Imana igomba kukwambika. Doze iganza cyawe yibwira ati ndakwitaba. Ndakwitaba. Haleluya. Praise God. Turabandana. Hariko hari ikintu cyari kihari. Hari urupfu. Yes. Hari urupfu. Yes. Ikibazo cyari kihari, ninda zodukura mu rupfu. Si Adamu wenyene. Usomya bikorino hava ngo nuko bose barapfuye muri Adamu. Yes. Oh my God. Yes. Bisigura n'utari bwavuke yarapfuye muri 5:22 ngo nkuko Adamu yandukije bose gupfa. Adamu yandukije bose gupfa. Bisigura ngo urupfu rwahindutse nk'umugera wandukira uko imyaka igenda, abavutse bose bakavukana urupfu. Haleluya. Bose bari bajakariye urupfu. Satani yari yazanye urupfu ku ngoma akoresheje icyaha. Bose bari barapfuye kuko bose bari baracumuye, ntibashikira kugoroka kw'Imana. Yes. Ariko ntibyagarukiye ngaha. Imana iri mu ijuru yari ifite umugambi, yari kirakinjika. Hari umugambi wo kurungika inyishu mu isi yari ifise. Ikintu yakoze ni gike, yabanje irungika abaprofeti, irungika abaherezi, irabarungika bazanye inyishu. Bamwe barabica, abandi babagirira imva, baranka kwakira ibyo bababwiye. Barababwira, benshi ntibavyakira. Bose bazana ijambo mu kanwa, baje bafite ijambo ry'Imana mu kanwa, basemerera, basemerera, basemerera. Kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, ngo niko umwana w'umuntu nabakwiye kumanikwa, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Now listen, munyumvirize neza. Ijambo ryari mu kanwa k'abavugishwa nkuko ijambo no munsi riri mu kanwa kanje. Yes. Ariko abaje bose ntibakiriwe, benshi barishwe. Rya jambo ryari mu kanwa, Bibiri ivuga ngo ubwa mbere na mbere iryo jambo ryahozeho. Yes. Kandi iryo jambo ryahoranye n'Imana. Haleluya. Kandi iryo jambo niyo Mana. Haleluya. Iryo jambo ngo vyose vyaremwe naryo. Yes. Na Satani utinya yaremwe naryo. Ngo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, ngo byose byaremwe nawe,
mu byaremwe byose ngo nta kintu na kimwe kitaremwe nawe, nta na kimwe kitaremwe nawe. Bisigura ngo niba byose byaremwe nawe, nta na kimwe atoguha. Ushaka amafyigo mashasha woyaronka, ushaka isito mashasha woyironka, ikintu cyose wifuza wogihabwa, ko byose byaremwe nawe. Wogihabwa nande? Na jambo. Harabandanya ngo muri we rero, muri iryo jambo niho hari ubuzima bw'abantu, ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Oh my God! Bisigura ngo uhuye wese n'iryo jambo ahura n'ibintu bibiri, ahura n'ubugingo, agahura n'umuco w'ubuzima. Haleluya. Ubuzima bwari mu mwiza bukuzura umuco, ahari urupfu hakaba ubuzima. Bacahaza umugabo rero ngo yatumwe n'Imana. Ngo haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana, ngo yazanywe no kuba igishinga ntahe, ngo ashingire intahe umuco kugira ngo bose bizere ku bwiwe. Yego, uwo si we wa muco, ariko kwari gushingira intahe umuco w'ukuri, wakira umuntu wese wari kuraza mu isi. Umviriza, hari umuco wari kuraza mu isi. Abari mu mwiza hari umuco wari kuraza mu isi. Ushobora kuri mu mwiza ariko hari umuco waje mu isi. Haleluya. Ngo yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe. Yari mu isi kandi isi yaremwe nawe, bari ku isi ntiyamumenye. Mbega yari mu isi hehe? Yari mu kanwa k'abavugishwa. Haleluya. Yari mu kanwa k'abaherezi. Haleluya. Yari mu kanwa, yari mu isi. Haleluya. Ariko isi ntigeze imumenya, isi ntigeze imwakira. Hari ikintu cyaciye kiba, rya jambo rero, ari we Mana, rica risohoka riva mu Mana. Yavuga riti uzi nkigiye kugira mu kanwa k'abavugishwa gusa. Oya, ntegurira umubiri. Uwo jambo yihaye umubiri. Umviriza, rya jambo rirasohoka riva mu Mana. Rya jambo ryari ryanditse muri Bibiliya rirasohoka rirambara umubiri, ati reka ntigire je kuraba abo naremye. Rica ryambara umubiri riza mu bantu. Kubera ko Satani yari yarabesha abantu ko Imana ari mbi, kuko Satani yari yarabesha abantu ko Imana ariyo yica abantu, ko Satani yari yarabesha abantu ko Imana ariyo yaje gutikiza no kwica, ariyo gisuma. None munsi murabizi bavuga ngo Imana yakiriye, yasubiye ku vyayo. Bavuga ngo Imana niyo yabitumye, ngo niyo yabishaka ngo bizogenda neza. Twaramaze kuja aho hantu. Umva icyabaye, Yesu acaraza yambaye umubiri, acatambuka muri ba bantu. Asanze aho urapfuye agaca muzura kugira yerekane ko Imana atariyo yica. Asanze aho urwaye agaca mukiza kugira yerekane ko Imana atari itera ingwara. Asanze aho ugowe akamugirira neza. Birivuga ngo ngiye Imana yari kuri yo ngo yagendagira neza haciye. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo bari mu gasho ngo barunge ikibabohotse, abari imbohe, abaho umwidegemvyo, nicyo camuzanye. Urivuga ibya Yesu umunyanazareti, ngene Imana yamusutse ko mwemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira neza abantu bose, agenda agirira neza abantu bose, agakiza abo bose wamugwaniza yatwaza amanyama kuko Imana yari kumwe nawe. My God, listen to this. Urupfu rwariganziye, umwiza wariganziye, maze rya jambo ryambara umubiri riza mwisi kugira risigure uko Imana ibabona, kugira rize kuri we rikubwire uko Imana ikwiyumvira. Mu yandi majambo uravye Yesu ucubona uko Imana ikubona. Oh haleluya. Reka madaye gatoya, bari muri rwa rupfu nindazorudukuramo, nindazorutabara. Ndakunija mugeze muri Yohana 5 twasome 25 twasome. Haleluya. Haravuga ngo Yohana 5:25 ngo nukuri
nukuri ndababwire, nukuri, vuga ati nukuri, nukuri, soma ati kandi nukuri, nukuri ndababwire, ndababwire, igihe kiza kandi kirashitse. Umviriza, hari igihe kije kandi kirashitse. Kugira mugenza wati cyagihe cyashitse, cyagihe cyashitse, singikwiye kurindira, cyashitse. Yes. Umva icyo gihe rero, aha bapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'Imana, nka ryajwi ryarondera Adamu, bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana, kandi bazoryumva, bazoba bazima, kandi abazoryumva bose ntacyo bitwaye iyo bava, ntacyo batwaye uko bameze, ntacyo bitwaye ibyo bakoze. No, nibarinda baryumva bazoba bazima. Ahantu harakomeye cyane, ahantu harakomeye cyane. Mwumvise ikizura abantu ngo nibumva ryajwe agumana wasemerera, ngo niwumva ijwi ryanje, niwanyumva wugurure, ndinjira sangire nawe. Haleluya. Igihe kirageze, cyashitse, aha bapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abazoryumva bose bazoba gute? Bazima. Bazoba gute? Bazima. Bazoba bazima. Yesu araza asanga aho umwana yapfuye, aramuhamagara tarita 10, nawe aravyuka, kuko ntushobora kumva ijwi ry'umwana w'Imana ugume mumva. Haleluya. Ushobora kuba uri mu mwiza, ushobora kuvuga ati hari urupfu, ariko uno munsi ndagutangariza hari ijwi riko rirasemerera muri uno mwanya. Haleluya. Niwaryumva urava mu rupfu. Haleluya. Haleluya. Ngo ntimugatangazwe n'ico, igihe kija kuza aho bari mwumva. Umviriza, apana bapfuye gusa, n'abageze mwumva. Urashaka kuvuga ati ivyanje ni finale, nta retour ibaho, karabaye. Oya, nuwageze mwumva. Nuwageze he? Mwumva. Ndeba ko munsi mwagiye kuraba Yesu, ati umugenzi wawe Lazaro yapfuye, aragwaye. Yesu yumvise ngo aragwaye, bati babwire nzoza. Iyo ngwara siyo kumwica, niyo guheresha icubahiro Imana. Ati nzoza, Imana igomba zo kwigaragaza ninaza. Yesu ko arazi ko ivyo batabitahura, arabareka. Arapfa umunsi wa mbere, umunsi ugira kabiri, umunsi ugira gatatu, bazabona Yesu arinzira